Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu wa mbere itariki 9 ukwezi kw'icenda mu 2024. Icegeranyo c'akanama k'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya rivuga ko iryo shirahamwe rikeneye imitahe myinshi na politike y'amahinguriro tunganyijwe neza n'iryo barishaka guhiganwa n'abakeba babo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Mu Rwanda leta itangaza ko umuceri urimwa mu Rwanda watanguye kugurishwa nyuma yo kumara amezi menshi warabuze abawugura. Ikubera iki? Icyo twavuga ni isoko ry'umuceri. Urabona ko uyu mwaka cyangwa se isezo bigaragara ko umusaruro wabaye mwinshi imbere mu gihugu, noneho tuza guhura n'ikibazo cyo kubonera isoko. Urebye nyirizina nicyo kibazo inganda zifite. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu yategetse urwego rushinzwe iperereza gutanga icegeranyo cimbitse n'iyicwa ry'umwe mu batavuga rumwe na leta bakomeye n'icizindi manza z'ubwicanyi zimaze imisi zivugwa. Tubafitiye kandi n'iki kiganiro c'inkino. Aya makuru ayobowe na Jacques Niyitegeka. Idonido y'ivyo vyose ni mukanya Siriake muhawe nayo ari muri studio zacu Nairobi aheje kutubwira amakuru avugwa kwisi. Icegeranyo c'akanama k'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya kivuga ko iryo shirahamwe rikeneye imitahe myinshi hamwe na politike itunganijwe neza y'amahinguriro n'iryaba rishaka guhiganwa n'abakeba babo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Ico cegeranyo canditswe n'uwahoze arongoye banki nkuru ya Buraya Mario Draghi kivuga ko hakenewe buri mwaka umutahe urenga imiliyaridi amajana 8 y'amadolari. Gihamagarira kongereza ubuhinga no gufata ingingo zihuta muri iryo shirahamwe kandi ko kongereza umwimbu kikiri ikibazo kitoroshe. Draghi yagabishije ko ubumwe bwa Buraya bufise ingorane z'ibiciro by'amasoko ntanganguvu bukaba kandi buhanganye n'uburyo bwo gushora hanze mu gihe ibihugu byinshi byashizeho ingingo zo gukingira ibidandazwa byabyo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bw'abatalibane bwabwiye BBC ko mu mezi 6 aheze abana 700 bapfuye bazize ingwara z'imirire mibi hamwe n'izindi ngwara mu bitaro byo mu karere ka Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistan. Uko ni nako byifashe mu bindi bice byinshi by'igihugu ahari igitigiri kinini cyane c'ingwara z'imirire mibi, abana barenga 32 bakaba bafise izo ngwara. Inkuru ya Yogita Limaye mugiye gushikirizwa na Florentine Kwizera. Ubukene bukabije bwatunye ibitigiri by'abana bagwara bagashirwa mu bitaro vya Jalalabad byiyongera buri munsi, abenshi muri bo bafise ikibazo c'ingwara zifatiye ku gufungura nabi ziba zifatanye n'ibindi bibazo by'amagara. Ibitigiri by'abana bapfa bigereranywa muri 3 buri munsi, kandi mu bagana ibitaro bakeneye kuvugwa 1 kuri 5 niwashobora kuronka ikibanza. BBC yariboneye akaga nka benako no mu zindi ntara zo mu gihugu. Kuva abataliba bafashe ubutegetsi, inyubako zifasha mu magara y'abantu ndetse n'imigambi yo kubungabunga amagara y'abanyagihugu biciye ku gufungurirwa neza byaronse uburyo n'amashirahamwe y'abagira neza nk'igikorwa c'ubutabazi bwihuta c'imfata kibanza. Izi mfashanyo zaragabanijwe cyane mu myaka 2 iheze, na ibihugu byinshi byamanuye intererano byagenera Afghanistan biturutse ku mpamvu z'imbere mu gihugu bwaco ndetse n'imigambi y'abataliba cane politike yo gukandamiza abagore. Bivugwa ko abantu barenga 60 bapfuye muri Vietnam igihe igihuhusi Yagi catema kigatongora uburaruko bw'ico gihugu. Imvura nyinshi cyane yaguye mu turere tugizwe n'imisozi yatumye uruzi rutukura rurengerwa isambura ibiraro, imisozi nayo irasenyuka. Bivugwa ko umusozi umwe gusa waguye ku bantu 17. Abantu 13 baburiwe irengero nyuma yaho imiduga 10 ikorokeye mu mazi igihe ikiraro casenyuka. Yagi nico gihuhusi gikomeye kije kiva mu burengero bw'ibahari Pacifique muri uyu mwaka. Ubu kiza cagabanuye umurindi kikaba kiriko kigana Laos. Iyi ni BBC.
Ishiramwe rihanira hagati y'akazi na muntu kwisi Human Rights Watch rivuga ko impande zihanganye muri Sudan zaronse ibigwanisho vyinshi bivuye hanze hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare harenzwe ku ngingo ya ONU ibuza gushora ibigwanisho muri ico gihugu. Icegeranyo c'iryo shirahamwe cishimikije video n'amafoto byashizwe ku mbuga hwaniro n'abagwanyi cerekana ko mu bubiko bafiseyo drone z'intambara, misile zo kurasa ibimodoka by'intambara n'amarokete. Ivyo bigwanisho biva mu bihugu vy'Ubushinwa, Iran, Uburusiya, Serbia hamwe na leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ivyo bigwanisho byakozwe mu mwaka uheze bigatera amakenga ku buryo babironse. Human Rights Watch ihamagarira akanama kaboni kajejwe umutekano ku isi gufata ingingo zo kubuza kugurisha ibigwanisho bija mu turere twa Sudani yose atari Darfur gusa kandi ababirenze ko bakabibazwa. Papa Francis yatanguye urugendo muri Timor Leste izwi kandi nka Timor y'ubuseruko aho yateye akamo abategetsi baho gukora gusumba mu gukinga amabi akorerwa urwaruka. Abahanira agateka kazi na muntu bari basavye bashimitse papa kugira ico avuze kuri ico kibazo inyuma yaho musenyeri waho Carlos Jimenez Bello yagirijwe gufata ku nguvu abana b'abahungu bakiri bato. Ariko papa ntaco yavuze kuri ivyo canke ngo yemange uruhara babifisemo. Mwijambo ryiwe papa yasavye umuntu uwari we wese gukora uko ashoboye ngo abana bose bakure bafise amagara meza kandi mu mahoro. Hanyuma ntitwibagire abana, imisore n'inkumi agateka kabo kahungabanijwe. Ibi bintu biriko birakwiragira hose kwisi. Twese duhamagariwe kwitanga tugahagarika ubwoko bwose bw'ihohotera kandi tugakora ibishoboka kugira urwaruka rwacu rukure neza. Imbere yaho isinzi ry'abantu ryari ryaje kumwakira muri urwo rugendo rw'imisi 3 ruzorangizwa n'inkuka y'imisa izoba yitabwe n'abantu bo bashika ibihumbi amajana 7. Hariko haraba amatohoza muri El Salvador nyuma yaho abantu 9 harimwe n'umukuru w'igipolisa bahitaniwe n'isanganya ry'indege. Komiseri General Mauricio Ariaza yararongoye urugamba rwo gutuza imigwi y'abicanyi muri ico gihugu co muri Amerika yo hagati kuva mu 2022. Iyo ndege yakorotse inyuma y'umwanya muto ivuye hasi itwaye umuntu yikekwa kwiba amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari ku mugwa mukuru wa San Salvador. President Nayib Bukele yavuze ko iryo koroka ry'indege ritofatwa nk'isanganya risanzwe ko rizokorwa ko amatohoza yimbitse hifashishijwe n'amakungu. Isekeza rya Bukele ryo gutuza ubwicanyi buteguwe ryaragabanuye bimwe bigaragara ubwicanyi muri El Salvador rishikikirwa n'abantu benshi naha amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu yagumye amunebagura avuga ko abakekwa ko ivyaha bafungwa hadakurikijwe amategeko kandi ntibanaronke ubutungane ataho bwegamiye. Nina urakoze Siriake Muhamnayo kuri ayo makuru aje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Buraya. Icegerano c'akanama ko mwishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya kavuga ko iryo shirahamwe rikeneye imitahe myinshi cyane na politike y'amahinguriro itunganyijwe neza n'ijya barishaka guhiganwa ku masoko n'abakeba nka leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Ico cegeranyo canditswe n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'Ibanki Nkuru y'Iburaya Mario Draghi kivuga ko uwundi mutahe w'amadolari arenga amamiliyaridi amajana 8 ukenewe ku mwaka kandi ku kiringo kirekire. Ni inkuru ya Dani Abahad muva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Icyo cyegeranyo kivuga ko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ukeneye impinduka zikomeye niba wiyemeje guhatana muri ibi bihe bitakiwushobokeye kwiringira ukwiyongera kwihuta mu bucuruzi bw'isi. Inzitizi ni nyinshi zirimo ko biteganijwe ko abakozi bazagabanuka cyane, ibiciro by'ingufu z'amashanyarazi bikiyongera, kwinjira ku masoko y'ibindi bihugu bigakumirwa n'ingamba zo kurinda ibicuruzwa bikorerwa iwawe, hakabaho icyizere cyo kubona ibikoresho by'ibanze bikorwamo ibindi, ndetse hakanakenerwa amafaranga menshi yo kwirinda mu bya gisirikare muri iyi si irushaho kurangwamo umutekano muke. Icyegeranyo kivuga ko niba Uburayi butarushijeho kongera umusaruro wabwo bizaba ngombwa ko buteshuka
kuri amwe mu mahame yabwo y'ibanze. Kivuga ko hakenewe izamuka ritigeze ribaho mu ishoramari rya buri mwaka, ni ukuvuga hafi 5% by'umusaruro mbumbe by'uyu muryango, bikaba bikubye inshuro nyinshi amafaranga yagiye ku mugambi wiswe Plan Marshall wo kuzanzamura ubukungu bw'Uburayi nyuma yo gushegeshwa n'intambara ya kabiri y'isi yose. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ugomba kandi kugabanya umwanya ugenda mu gufata ibyemezo, kandi n'amategeko yawo akanozwa, ndetse no guhanga ibishya bigahabwa intebe, cyane cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga. Iyo yari inkuru ya Dani Abahad mwako mwumva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Tuanyaniriza amakuru yacu ku mugabane wa Afrika. Ishirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazina muntu Human Rights Watch rivuga ko impande zigwana mu gihugu ca Sudani zaronse ibindi bigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare biva hanze, naho hari ingingo y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bibibuza. Mu cegeranyo ca Human Rights Watch gishingiye ku masanamu n'amafoto yashizwe ku mbuga hwaniro n'abagwanyi, kiragaragaza ikirundo c'utudege tutajamwe abadereva turi kwibigwanisho, ibisasu byo mu bwoko bwa za misile bisenya imiduga y'ibifaro n'inkoho zikoreshwa mu kurasisha ibisasu vya rokete. Ni inkuru ya Richard Kagoye mwimva mu ijwi rya Jacques Nitegeka. Ibimenyetso bishya by'amashusho byerekana ko izi ntwaro ziva mu Bushinwa, Iran, Uburusiya, Serbia na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amatariki zakoreweho akaba ari mu mwaka ushize. Ibi byateje impungenge z'ukuntu izo ntwaro zageze muri Sudani. Amashusho umwimerere wayo wemejwe yerekana ko izi ntwaro zikoreshwa mu kwibasira abaturage badafite intwaro ibahiri mu majyaruguru ya Khartoum. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga ko izi ntwaro nshya zatumye impande zombi zibasha gukora amahano akabije muri ayo makimbirane yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uyu muryango urahamagarira akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kwagura icyemezo cyo kubuza kugurisha intwaro zigamije gukoreshwa muri Darfur, maze kikanareba Sudani yose. Iyi ari inkuru ya Dani Abahad. Ubu ni saa 11:42 muri studio za BBC i London, saa 12:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuza miryango. Amakuru yacu turayabandanyiriza mu Rwanda, aho leta itangaza ko umuceri uhingwa mu Rwanda watangiye kugurishwa nyuma yo kumara amezi menshi warabuze abawugura. Ibyo ngo byashize mu gihombo abahinzi benshi b'umuceri. Leta ivuga ko icyo kibazo cyatewe n'umusaruro wabaye mwinshi cyane mu Rwanda ndetse no mu bihugu bituranye. Ku isoko ry'imbere mu gihugu igiciro cy'umuceri uhingwa mu Rwanda kiri hejuru ugereranije n'umuceri uturuka hanze, nyuma yaho leta ikuriyeho imisoro ku muceri uturuka hanze y'igihugu. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana yasuye abahinzi b'umuceri mu turere twa Rusizi na Kayonza, maze adutegurira inkuru ikurikira. Kuri imwe mu makoperative y'abahinzi b'umuceri mu Bugarama. Naje gusaba umuceri wo kurya. Perezida wa koperative yaradufashije atubwira ko tuzatwandika ibaruwa twebwe abantu dufite imiceri, mu gihe tutazi ko uwo muceri uzaba wavuye aho ngaho mwe kwicwa n'inzara. Uwo ni Mukandekezi Jacqueline, umwe mu bahinzi b'umuceri mu kibaya cya Bugarama. Umuceri yemerewe uravanwa ku musaruro we wa toni imwe uri mu bubiko bwa koperative. Ni umusaruro umaze amezi arenga 2 utarabona isoko, ngo byateye igihombo kinini kuri aba bahinzi. Twagize imbogamizi zo kwa abana bacu mu kibaya bataziga kubera ko nta menerivare tuzabona kandi nta kigo kizamwakira adafite borudero. Izindi imbogamizi ni ukuba nta muntu uri kubona uburyo bwo kwishyura mitiweli, tuba tuyicunze ku muceri. Imbogamizi zindi ni inzara, abana mu ngo dufite bifuza umuceri kandi tuwufite ku kibuga. Mu kwezi gushize byasabye ko Perezida Kagame avuga kuri iki kibazo, ategeka ko kigomba gukemuka mu buryo bwihutirwa.
aho nashoboye gusura mu Bugarama mu burengerazuba ndetse na Rwinkwavu mu burasirazuba bw'u Rwanda, ibihumbi by'amatoni y'umuceri biracyagaragara mu bubiko bwa za koperative bitegereje kujyanwa mu nganda ziwutunganya. Ubusanzwe uyu muceri uhingwa mu Rwanda wagurwaga n'inganda zikawutunganya mbere yo kuwugurisha ku isoko ry'imbere mu gihugu. Inganda se zahuye n'ikihe kibazo? Hahira Umukiza Alphonse akuriye uruganda rwa Kotikori mu Bugarama. Twe ntabwo twavuga ko tudafite ubushobozi, kugira ngo na n'ubu umusanzu uruganda rurimo rurakora. Icyo twavuga ni isoko ry'umuceri. Urabona ko uyu mwaka cyangwa se iyi sezo bigaragara ko umusaruro wabaye mwinshi imbere mu gihugu, noneho tuza guhura n'ikibazo cyo kubonera isoko. Urebye nyirizina nicyo kibazo inganda zifite, ubona ko dufite ikibazo cyaho twagurishiriza umuceri w'umunyarwanda, cyane cyane ko hari umuceri uturuka muri Tanzania winjira ukinjira ugura make, noneho wagereranya n'ibiciro by'umuceri w'iwacu ugasanga umuceri wacu uri hejuru pa raporo y'umuceri uturuka hano. Narinzi kugura nk'icyabiri. Aha ho ndi mu isoko mu mujyi wa Rusizi ahacururizwa umuceri. Nitwa Mukamushyaka Drosera, nanjye guhaha umuceri hano mu iduka. Uguze uwuhe muceri? Uzi mu Tanzania nimero ya 2. Kuki ari umutanzaniya uguze? Uri umutanzaniya ndawukunda, ndawukunda niwo ubyindyohera. Kubigendanye wenda n'igiciro n'uwuhugurika neza. Ngendeye ku giciro kuko ngo umutanzaniya muguze 1000 kandi bambwiye ko Bugarama mugura icyabiri, kumva ko n'ibiciro birahabanye. Isoko ry'uyu muceri ryahise rifatwa n'ikigo cya East Africa Exchange gisanzwe gicuruza umusaruro w'ubuhinzi. Biteganyijwe ko uzagurishwa mu bigo by'amashuri n'ahandi ukenerwa n'abantu benshi. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ivuga ko leta izakomeza gufasha abahinzi mu buryo bwo kubona isoko ry'umuceri mu gihe umusaruro wabaye mwinshi, kandi hakaba hari gutegurwa ishyirwaho ry'ikigo kizajya kigura umusaruro w'abahinzi mu rwego rwo kubarinda kugwa mu bihombo. Yves Bucyana, BBC Gahuza miryango mu Bugarama. Urakoze Yves Bucyana kuri iyo nkuru waduteguriye. Ubu naho tumanuke mu Burundi. Kuri uyu munsi wa mbere mu Burundi hakoraniye inama mpuzamakungu y'abakenyezi bize canke biga ibisata by'ubuhinga femme de science. Abavyitavye baturuka mu bihugu 7 vya Afrika, hakabamwe n'abavuye ku mugabane wa Buraya. Mu vyo biga muri inama izomara imisi 5 harimo kwihweza ibituma abakobwa bo mu mpande zine z'isi badahurumbira ibisata by'ubuhinga mu makaminuza n'icokorwa kugira ibitigiri vyabo vyongerekane. Uburundi ni kimwe mu bihugu vya Afrika bikiri inyuma muri iki gisata, naho hari abakobwa biga ibijanye n'ubuhinga basa n'abatanguye kongerekana buke buke. Jidasi Yihunda Impundu yakurikiranye ivy'iyo nama, yongera aganira n'abanyeshuri maze adutegurira inkuru ikurikira. Mu ishuri ndimwo rumba turi 12 abakobwa, hariyo abakobwa 3. Uyu ni umwe mu banyeshuri biga mu bisata by'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi. Kuri uwo munsi hatanguye inama mpuzamakungu yihweza ibijanye n'abigeme biga muri mwene ivyo bisata. Albert Nitegeka ntatahura ingene baguma ari bake muri ivyo bisata mu gihe amashuri y'intango baba basumba abahungu. No mu gice ca kabiri ca kaminuza bita master bari kurushi. Linda Elodie yiga mu gisata c'ubuhinga bwerekeye kubungabunga ibidukikije. Twe turi ishuri ry'abantu 22 turabakobwa 4. Je nibaza yuko societe irafise uruhara runini. Imico y'ikirundi ivuga yuko umukobwa ari wo kubaka urugo, maze kugenda rero bibaca bigorana cyane. Haba hajemwe izindi nshingano nyinshi, ni kuvuga naho ugerageza kubifatanya usanga ari igikorwa kigoye. Barakubwira nyene yuko nta mukobwa uzobishobora, kakantu ko kuvuga yuko uri umukobwa ugiye kwiga amascience, ugiye kwiga faculté de science, uzobishobora. Wewe nawe ugaca hari abaca bavyakira bakibaza nyene ko batobishobora kwera babuze umuntu abashigikira. Hari n'abakobwa baje muri kaminuza bakora ibishoboka vyose kugira ntibaje mu bisata by'ubuhinga. Ndabitinya cyane kubera jewe byarangora cyane kumva nginciga muri école fondamentale, poste fondamentale. Imwe mu ntumbero z'inama y'abakenyezi bize canke biga ivyigwa by'ubuhinga iri kibera Bujumbura ni ukugerageza kumvisha abakobwa kuva ku bakiri bato ko ivyigwa by'ubuhinga ari byo bigize ubuzima bw'ibihugu, gutyo bakabasaba kuvyijukira. Ijambo Ndirahisha umwe mu bagore ba mbere batanguye kwigisha muri kaminuza y'u Burundi ivyigwa by'ubuhinga
abona ko Burundi bukwiye gufatira akarorero ku bihugu vy'akarere nk'Ubuganda. Avuga ko muri iki gihugu mu bisata nka byose usanga abakobwa basumba abahungu. Si Ubuganda gusa bwateye intambwe. Akarorero notanga burya nk'Urwanda baradusize kuko barashizeho ibisata n'ukuri bifasha bigeme uzubwenge bakakurira amahera y'ishure ugaheza bakakurihira master bakakurira doktora ukacugaruka n'igihugu cyacu nibaza ko cofasha. Uno munsi mu Burundi abagore bigisha mu makaminuza mu bisata by'ubuhinga ni bane gusa. Bishikirizwa na Menedor kari mu muryango arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi bize ivyo bisata. Ariko ku ruhande rw'abanyeshuri yemeza ko hatanguye kwibonekeza akarusho kubera ibikorwa vy'ihimiriza vyakozwe muri iyi myaka 5 iheze. Twarakoze icigwa mu 2019 aho twasanze abakenyezi bize ivyo biharuro bangana n'ibice 13% abo barabigisha muri kaminuza y'u Burundi. Kuva dutangwe kwahimiriza hari hakiyongereko cyane ku gice c'abigeme bijukira ivyo bisata harabaramaze kugera ku bice 24. Iyi nama iri kibera i Bujumbura yitabwe n'abaserukira ibihugu vya Kenya, Ubuganda, Burkina Faso, Senegal, Nigeria, Urwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abo ku mugabane wa Buraya. Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundimpundu. Tugomeye ku mugabane wa Afrika. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu yategetse urwego rushinzwe iperereza gutanga icegeranyo cimbitse kuyicwa ry'umwe mu batavuga rumwe na leta bakomeye hamwe n'izindi manza zisa n'ubwicanyi zimaze imisi zivugwa. Igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza kugira hamenyekane ikiri inyuma y'urwo rupfu. Ni inkuru ya Alfred Lastek ari Dar es Salaam mva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Mohamed Ali Kibao umwe mu bayobozi b'ishyaka Chadema riza ku mwanya wa mbere mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi byavuzwe ko yaburiwe irengero ku wa gatandatu nyuma yo kuvanwa muri bisi ku gahato n'abantu batamenyekanye ubwo yari mu nzira ajya hakomoka mu mujyi wa Tanga avuye i Dar es Salaam. Umurambo we waje gutorwa nyuma ahitwa Ununiyo mu majyaruguru y'uwo mujyi. Urupfu rwa Mohamed Ali Kibao rwatumye abantu barakara muri Tanzania aho benshi basaba guverinoma gufata ingamba ku bijyanye n'abantu bamaze iminsi baburirwa irengero yaba abashimutwa cyangwa bicwa. Perezida Suluhu yatangaje ko atazihanganira abibasira abanyapolitike batavuga rumwe nawe. Iyo ari inkuru ya Alfred Lastek mwayiko mumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Unaona umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Mwereho neza bateza amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mikino y'amajonjora mu gwatanira itike y'igikombe cy'Afrika kizakinirwa mu gihugu cya Maroc umwaka utaha. Ikipe y'u Burundi ntamba mu rugamba yakinnye na Senegal umukino wabereye kuri Bingu National Stadium muri Malawi. Umukino urangiye mu kanya gashize ikipe ya Senegal ishoboye gutsinda Burundi igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyabonetse kuri penalty gitsinzwe n'umukinnyi Ismail Sarr. Hari ku munota wa 71 w'umukino. Ku bindi bihugu byo mu karere Uganda irakina na Congo Brazzaville, Ethiopia ihure na Congo Kinshasa. Urwanda ikipe y'Amavubi ku munsi w'ejo izahura na Nigeria Super Eagles i Kigali ku kibuga cy'amahoro i Remera. N'umukino wa kabiri muri iri tsinda rya kane. Nigeria iriyoboye n'amanota 3 nyuma yo kunyagira Benin ku wa gatandatu yitsinze 3 ku busa. Urwanda mu mukino wa mbere mu cyumweru gishize rwari rwanganyije na Libya 1-1 muri Libya. Muri iryo tsinda Benin yo ikazahura na Libya i Cotonou. Tanzania izahura na Guinea naho Kenya ikine na Namibia. Mu mukino wa tenisi nimero ya mbere ku isi Yannick Sinner yabaye umutaliyani wa mbere wegukanye irushanwa rya tenisi rya US Open nyuma yo gutsinda umunyamerika Taylor Fritz 7-3 ku busa z'amanota 6-3, 6-4, 7-5. Ni igikombe cya kabiri cy'irushanwa rikomeye rya tenisi ku isi uyu mutaliyani w'imyaka 23 yibitseho muri uyu mwaka nyuma yo kwegukana Australian Open mu kwezi kwa mbere. Mu bagore igikombe cya US Open cyegukanywe na Alina Sabalenka. Kwa gatandatu uyu mukinnyi w'imyaka 26 uturuka mu gihugu cya Belarus yatsinze ku mukino wa nyuma umunyamerika kazi Jessica Pegula 7-2 ku busa z'amanota 7-5, 7-5. Ni ku nshuro ya kabiri akina umukino wa nyuma wa US Open. Umwaka ushize yatsinzwe ku mukino wa nyuma n'umunyamerika kazi Coco Gauff
ngaruke mu mupira w'amaguru ku mugabane w'uburayi. Lee Carsley yatangiranye intsinzi imikino ye nk'umutoza mushya w'agateganyo w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ku wa gatandatu Ubwongereza bwatsinze Repubulika ya Irlande 2-0 mu mikino ya UEFA National League. Ni ibitego byatsinzwe na Declan Rice na Jackie Grealish. Abakinnyi bombi bigeze gukinira Irlande mu makipe y'abakiri bato mbere y'uko bakinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Carsley nawe wahoze ari umukinnyi wa Repubulika ya Irlande agomba kuyobora Ubwongereza byibuze imikino 2 mu buryo bw'agateganyo nyuma y'uko uwahoze ari umutoza w'ikipe y'igihugu Gareth Southgate asezeye nyuma y'igikombe cy'Uburayi. Muri iyo mikino kandi muri iri joro Ubufaransa burahura n'Ububirigi. Ubufaransa bufite isoni n'ikimwaro gikomeye cyo gukubitwa n'Ubutaliyani ku wa gatanu. Ubutaliyani bwihereranye Ubufaransa bubukubita 3-1 i Paris. Niyo ntsinzi ya mbere Ubutaliyani bubonye ku Bufaransa mu mujyi wa Paris hashize imyaka 70 yose. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Muwandanja kumva BBC Gahuza miryango. Ubu ni saa 11:57 muri BBC Gahuza miryango. Ubu naho tubahonje ku gikino cy'urunana cejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, ariko uziko nawe ntaho utaniye na babagabo batanga igihumbi cyo guhaha bagataha babaza inyama. Ibyo se bihuriye no gukora isuku y'umusarani sori. None se ubwire by'amafaranga ukodesha ahangaha kuko ukayatanga nayo ziri mu mahembe, wumva yavamo pavoma y'umusarani? Sawa turi kumwe sori, tuzongera tubivuganeho. Ko wiruka amasigamana si yo telefone aha ntareze hari yo hitabira. Yes kirinda kumva. Amakuru reya. Ni saa 12:45 kuri BBC. Amakuru yacu ragarukiye aha imbere ko tubasezera tubibutse ingingo zimwe zari ziyagize. Icegeranyo cy'akanama k'ishirahamwe y'ubumwe bwa Buraya kivuga ko ishirahamwe rikeneye imitahe myinshi hamwe na politiki y'amahinguriro itunganyijwe neza n'iryaba rishaka guhiganwa n'abakeba babo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Mu Rwanda ritangaza ko umuceri urimwe mu Rwanda watanguye kugurishwa mu nyuma yo kumara amezi menshi warabuze abaguzi. Ubuhinga bw'ivyuma twafashijwe na Chris, jewe nabashikirije aya makuru ndi Nina Iradukunda. Aya makuru yarahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Mwakoze kudutega yompi, ijoro ryiza mwese murakoze.